Janja wote ulikwisha, nilipojua kama wewe ndo muweza. Mengi mazuri ulotenda, we Mungu Baba Alfa na Omega. Wako mwana kamutuma duniani yoyote kwa mapendo. Akatuponya na kutukua na kutwahidi uzima wa milele. Jina Jehova ndo jina lako Baba, muumba wa yote dunia na mbingu. Jina Jehova ndo jina lako Baba, muumba wa yote dunia na mbingu. Atabadilika siku zote ni yule yule. Like you something hard to me, muzima bwo nubwo nobimumye, I can hear your smile. Yeah, ndajeje. Jane y'umuntu guys. Jenge ndagira indimba yanje yasohotse no munsi ya. I know I don't deserve you, nubwo nje wasimye uku ngumira iruhande babe, oya ntundekure. I don't wanna break your heart, cause I feel I can't live without. Ngumira iruhande babe, oya ntundekure. Merci. Hello bakunzi ba Ashali TV, murameze neza aho muri hose. Elma love mwari mutati bukiwanyu, ndameze good, ndameze fresh. No musi ndagakitiwe guys, nko bibona nkuko mwana bibonye ko twari muri press conference canke lancement officiel y'abaririmbyi yo muri Double M canke Mirire Makers, mushobora kuyita ugushaka. So navuze kana bashire kurano kugira ngo tuyage abiri canke atatu tubamenye kanini cyane, kuko hagiye twamenye kanini cyane ntitwamenye neza bindani ni bande, ariko reka ndaho mwaya basubire bidondore kwanza gushasha hama tuvugane n'ibindi. Umeze neza? Meze neza. Umurimbyi kazi mushasha muri game yitwa nde? Ineza izalanti yamuga mukazi nkaho nitwa Lanti Butterfly. Lanti Butterfly. Geze nagiye ngora kuvuga. Nzabanza gukora stage kugira ngo ndarimenye. Nawe mwitwa nde bro? Samuel Elion Nduwimana. Yego. Ni uzo turirimbira gospel music. Yego na. Mabataye ke ufise. Na traditionnel. Yes, uyu naye ke afise ariko bamwita Samuel. Sivyo? Ariko kandi ku ruhande rw'ububafu ndafise undi umuji ameze neza Bogare de la capitale guys. Inkumi zose aho ziri Imana ibahezagire, murabona ko tuguma tubazana imisoro imeze neza. Mwitwa bande? Yo, nitwa ku mazina y'abavyeyi nitwa Muhizi Jocelyn, ariko kubw'akazi nitwa Jocelyn Oud. Jocelyn Oud. Guys, amazina azorinda gufata umwanya kugira ngo nkore stage ndamenye. Ariko uno musi bari muri Mirire Makers canke Double M canke Mirire Makers Gang, ushobora kuvyita ukushaka n'ingene bitandukanye. So turi kumwe ni batatu, harimo umwigeme umwe. Kuba muri ko murakora n'umwigeme umwe muri ibisori bibiri. Muri ko mubifata gute kwanza muzomwakira gute muzomuhakea gute? Ku ruhande rwanje ni mushikacu, kubera ko turi muri company imwe dukorera hamwe dushinga uva mugira ngo dukore. Ego kandi ko tukora ko turakorana twese tugiye dutandukanye, mu afise igikorwa akora, undi afise icyo akora, n'indirimbo turirimba urumva ko zitandukanye. So aho rero tumufata nka mushiki wacu, nta kundi kuntu tuzomwakira uretse kumwakira nka mushiki wacu. Urakijijwe urimba gospel music, uri kumwe n'abaririmba secular music, ndabona yuko mbenga petete hazaba hari ukuntu watiyabata ntiduhuriza, hari ibintu duhurizako. Oya, si muri fasho yo kudahuza ku bintu, mugabo umwese no kumenya gusica jejwe. Kubera ko genda kijijwe ndirimba gospel music ngarimba na traditionnel injana z'imico kama. Rero genda bitahura ko akana kazi iyo tugeze ku ruhande rwo gukizwa abazonkurikira sinzoreka kubaroba, kuko aho nzovuga ubutumwa bwiza nabo bazobwumva. Rero mugabo nawe urumva dushitse ku kazi na kazi bazokora ivyo bajejwe, nanje nkora ico njeje. Yes, umuntu wese arashobora kumvira ko petete mwa muri bashasha, nkuko babibona ko avuga ati nabaririmvye bashasha, ariko koko muri bashasha mu gakino canke ni hamwe nyene ari mu bagaragaje imbere y'amaso abantu kabona nkabashaka mwa muri musanze mukora urumurimo kuva kera. Mbako tuje bushasha turi bashasha nyene, ariko ibikorwa muzobona ntibisa n'ivyabashasha. Tuje kubereka tuje kuzana kanovera mu muziki w'Uburundi, kubera bose kuvuga yuko tuzanye ibindi abandi batakoze, ariko tuzanye kanovera basi tuzanye ibindi natwe impano ziwacu
tuzanye andi maraso mashasha ya tuje kuza mu ncamo kino vuga ko tuzanye kandi kanovera mu muziki w'Uburundi. Mirire Makers ni iriho nka gang twari dufise amagenge yandi menshi cyane turafise za Bantu Boy turafise za Simba gang za Empire n'izindi nyinshi zitandukanye uno munsi kugira ngo uvuge ati mpisemwo Mirire Makers ni cyane nawe dukorana mu gihe uzi neza ko impano yawe uyemera uvuga ati nari gushobora gukora ku buryo Bantu Boy mboni kantora Empire mboni kantora ariko nahisemwo Mirire Makers niki kintu cyambere uvuga ati je nabarabiye kuri kino kugira ngo mvuge ati foko ni cyaranga dukorana imirimo neza fresh. Navuga yuko jewe ku bwanje nari abantu ndi aleze ego muri Mirire Makers turi famille yasanze turi bamwe turakundana kandi ikintu cyose dushaka genre turakundana de nature rero ndi aleze numva n'ibikorwa byanje umva no bikora ameze neza ya batubwiye ngo bagutoye muri bisi urugendo rari ngo bagutoye muri bisi niho bumviye impano zawe ese uri umuntu ugenda uririmba mwibarabara canke ari hose mu bantu oya en fait twari turi kumwe muri bisi twari dusanzwe tuzinanye atarabimenyesha arambaza sino uvyemera hama ndamubwira ati okay tuzogenda tuvugane bon tugiye turavugana turagira yandi hose ngenda ndaririmba muri bisi ego ndakuravye uri umwige mufise igihagararo ciza ndetse ufise look y'ubustare ariko kandi hari ibintu mu muziki ya sekira hari muri gospel birimwo mu muziki ya sekira usanga hariho scenario zo gusaba kwambara za mpuzu je bavuga ati ni mpuzu abantu baba umurundi w'indana yiravye avuga ati peut-être umuntu yambaye nabi ese kuri wewe hazogere kuvuga ati imyambaro je no yambara ko yana bitu igemi na inamba bitu bingi bon byo vana n'inyambari yari yo muga nta kibuza vraiment ari mu bintu by'indero tuzobigira nta kibazo ariko batubwiye ngo vya bintu byo kuri mango chomeka chomoa bandika bandua ntabikeneye muri game ariko rero imbere ko turangiza hagano kugira ngo je nashaka gusanda ba presente bababone banabumve hari anya nibatwumvirije fresh je ndakunda gusama kandi muramabare umwese ndahaci mwese numve nawe inyana rongora ijwi giwe pita kwaza kwa braza nje hariya kuri gose banze batwakiriza gakiza amadugaruke n'ibindi aho yamera Like you something hard to me muzima bwo nubwo nobimumye I can hear your smile yeah ndajeje cyane umuntu guys urumva icyo kwanza I can be smile sister twende sasa nawe kidogo Jengenda gindimba yanje yasohotse n'umunsi ya I know I don't deserve you nugunji wasimyuku gumiru handi bay oya ndakurahiye I don't wanna break your heart cause I feel I can't live without gumiru handi bay oya ndakurahiye merci guys murumva amajwi yuko ari amajwi arongoroye ndetse abatoye izi impano ntibihenze nabantu bumva ko bafise talent tujya kuri gospel music abakunda gospel murabaza ariko kandi si vya bindi ngo tuvuga Yesu dafise amafaranga oya ahanya dukora Yesu mu buryo bwari bwo bwose yeah janja wote ulikwisha nilipojua kama wewe ndo muweza mengi mazuri ulotenda we Mungu Baba Alfa na Omega wako mwana kamutuma duniani yoyote kwa mapendo akatuponya na kutukua na kutwahidi uzima wa milele jina Jehova ndo jina lako Baba muumba wa yote dunia na mbingu jina Jehova ndo jina lako Baba muumba wa yote dunia na mbingu atabadilika siku zote ni yule arikangize ngaho guys mu mwana nta micro hasi ngende dushaka tukabirangiza uko uciye ino onye hari ijwi aha ndo ivo hari aho reje numva nakiri agakiza nakiri agakiza ego Mirire gang irafise abanyempano kabisa irafise abanyempano ariko no munsi bahereye ku ndirimbo yiwawe ese ivyo niyo bahera kugusora no munsi uza kuyikurikira nawe sese ni channel yiwawe canke ni channel ya Mirire channel yiwawe ni shasha canke yari sanzwe iri create bon ni secret
iyo ni secret professionnel ngabo ntacu ya nishasha na nshasha. Yes of course. Hari kugira ngo umuntu wese adukurikirana yumve neza ko afite ikorwa cyo kujya kuyikurana kiraniyo cyano agire subscribe ndetse anumviriza ibikorwa byo ngaho abikurikirane ku bwinshi. Ariko cyangwa nambaza mwe namwe musigaye ibikorwa byanyu tuvyitege yari mu gihe tuzi ko baba presence yari mariko bagasora indirimbo y'umuntu umwe kwanza. Tufise urutonde dukorera ko ubu yatanguye ducakurikira uyu nandi ducankurikira ya byo ni banatia gospel nyuma pangianza gospel kugira ngo gospel banze hezagire kwanza ibizo kurikira byose yama yaduhezagiye simaka ngo atangure yama yade n'ubunyeje duhezagiye. Yes, nari kumwe na n'imisore ibiri ndetse n'inkumi imwe bo muri Mirire Makers cyangwa Mirire Gang ushobora kwita uvuga cyangwa double M kugira ngo tuyage byinshi bitandukanye bijanye n'isinya ryabo rya contrat kugira ngo bakorane mu kiringo c'imyaka 2 ariko harakanone nibagiye badubiye ko mu myaka 2 muzokorana indirimbo umwe wose 5 deza abantu bashobora kumva ati indirimbo 5 mu myaka 2 yose zoba ari nkeyi cyane sivyo ku mwaka 5 ku mwaka no kuvuga mu myaka 2 n'indirimbo 10 yeah. Yes, ndafata amasegonda 33 kuri mu wese agira ikintu abyabakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi umubonye ijya mbere cyangwa waramaze kumubona ataramufiringa fresh agira kanagiye amubwiye kugira ngo turangize higanira. Ngo icambere nuko no basaba kudushigikira. Cya kabiri nuko benshi batubona nk'abashasha ariko ukuntu tuzoza turirimba ntibaza tubona nk'abashasha badutiza umwanya n'ugutwi hama badushigikire hama ntibagiye nibaye baragenda kuri channel yanje ni Jocelyn Wood ku mbuga zose baye barafollowinga ndayibasavye kubera sindashiraho ikintu nakimwe abafana bacu sabana baye baraza kubikora baye baragira subscribe hama badutiza umwanya n'ugutwi gusa bazokumva ico dushoboye nakakanovera nakubwiye tugiye kuzana muziki w'Uburundi akanovera karaje bagiye kuzana muziki ndundi karaje ariko kandi kumwigeme nawe atubwira iki hari abandi bigeme bagenze basanze bakora guys baratravaye managiye maze imisimo ko hariho indirimbo iki yakogwa n'abigeme 10 bariko atanga hit igomba kuza sasa uyu nawe agiye kuza kubiyungamo mu misizi. Ndabakunda cyane murabizi ikintu basaba gusa sinje ndimeyo kurusha abandi muga tuvyizere tuze guhurira kuri YouTube like comment na share murakoze ndabakunda. Papa Pastor aje mimi mwite Pastor je mtu wako kuona mwitaka Pastor Papa Pastor kamuta utatoa mahubiri kamutafanya aje icambere cyo nuko ndabashimira cyane ego hanyuma novuga muri iki cakazi turimwo ndavyita akazi kuko ikare turimo n'ivyakazi batwitege n'ibintu bidasanzwe bakunda kuvuga ngo umuziki gospel ngo warazimye mu Burundi kiniki ariko nababwiye nkora bibiri nkora traditionnel imico kama nkakora na gospel vuba kandi bitega indirimbo yanje izoza vuba ikurikiriye ya Jocelyn yitwa uw'Uburundi bayitege cyane gose rero nibaza ko ntitugiye kuvuga ngo tugiye gukora ibyo abandi batakoze ariko tugiye kuzana impinduka baratubanjirije bakora vyiza turabashimira ariko natwe naho nka The Makers Gang tugiye kuzana impinduka idasanzwe uko dufite umuvuduko udasanzwe turiko turakorana ingufu zidasanzwe ukubona nyine turi dufite umugozi w'urukundo dufataniriza hamwe kugira ngo bikunde tuzane ikintu kidasanzwe nyene rero batwitege cyo novuga bavyitegure biriko biraza ni byinshi. Yes, muvyitegeye ko birazane byinshi muri Mirire Makers Gang ariko kandi ndababwiye neza yuko El Maluf mwari mutade bugigo wanyu ntacyo nakora nzobarondera numvise mwe ngahero byinshi mfize no gane ariko no kumenye nyene akanya kareko karaturega tuzomurondera cyane turondera umwe wese twicaye turi babiri tumenye kwanza indani umuziki ufatanye iki watanguye gute ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko no mwese bari kwa presenter kwa bereka kugira ngo mubakurikirane turakunda cyane utaragira subscribe ayikore kandi mwibuke kandi kuja kumurondera uyu umumigime wacu musasha mwanze mumushikira no musafize ko kwakiza je nabonye trailer ni indirimbo ikaze guys amutamini kama ni sister so Imana bayizagira cyane thanks sana.